Itariki ya mbere ukwezi kw'indwi niho Uburundi bwikukira. Uyu munsi niho rero twibuka imyaka 62 iheze bibaye. Bijanye n'intahe yo kwikukira waravyize mu ishuri, ibindi uvyumva hanze y'ishuri. Byinshi ngira turabizi. Mbega ntatwuboba batatubwiye mu ishuri kandi tudakunze kumva. Nivyo tuza kuyaga ko mu nkuru nyamukuru y'uno munsi. Mwiriwe cane, ni David, nizere ko meze neza. Hari ibintu bitanu ushobora kuba utaruzi ku bijanye n'intahe yo kwikukira y'Uburundi. Icambere, kwikukira k'Uburundi ni igikorwa cafashe imyaka ishika canke irenga 6. Uhereye aho Rwagasore yatahukiye avuye kwiga mu Bubirigi mu 1956. Yashitse atangura gukorera kuri ico ciyumviro. Urumva ko gushika mu 62 imyaka 6 yaciye. Bimwe mu vyakozwe muri ico gihe harabaye nko gushiraho urwego rwo mu mugambwe w'Ipona, Conseil supérieur du parti. Rwari rufise intumbero yo kwereka ishiramwe mpuzamakungu ONU ko Burundi buri mu bigero ngo buronke iyo ntahe. Itariki 3 z'ukwa gatandatu 1960 urwego rwarandikiye iryo shirahamwe rusaba kwikukira. Aho ni mu gihe mu 1959 Ububirigi bwo bwari bwatanze umurongo ngo Burundi n'u Rwanda bironswe intahe yo kwikukira buke buke kandi bifashwe mu mugongo n'ico gihugu nyene. Icya kabiri ni uruhara rw'Abanyabuyenzi mu kwikukira rwabaye kirumara. Benshi ngo ntibakunze kuvyibuka. Abanyagihugu bo mu Buyenzi benshi bakunze kwita Abaswahili kubera gukoresha ururimi rw'igiswahili no gusengera mu idini rya Islam. Bari mu bari barakumiriwe n'abakoroni b'Ababirigi. Vyatumye bagira agatima ko gufasha Uburundi kwikukira. Bimwe mu vyo bakoze vyabaye gushigikira mu buryo bw'amafaranga ibikorwa vy'umugambwe w'Ipona. Inama za mbere z'umugambwe w'Ipona zabera mu Buyenzi kwibarabara rya 14 inomero 6. Yari inzu y'umudandaza yarakomeye cyane, Salim Bichuka. Rero kubera kuvuga ururimi rw'igiswahili cyane hamwe n'icongereza hama bagakura ivyashara muri Tanzania, Abaswahili ngo barafashije cyane mu gukomeza ubucuti hagati ya Rwagasore na Julius Nyerere. Icya gatatu, abaganwa ntibumvikana ku bijanye n'intahe yo kwikukira. Ku ruhande rumwe hari umugambwe w'Ipona wa Rwagasore, ku rundi ruhande hakaba umugambwe PDC wari ufise umwe mu mboneza Jean Baptiste Ntidendereza. Ipona yashaka intahe yihuse yo kwikukira, PDC nayo igashaka ko haba ikiringo co kwitegurira kwakira iyo ntahe. Bo babona ko hataragera ku Burundi buyishikira. Ikibazo nuko vyose vyari bishinze imizi mu kutumvikana hagati y'abaganwa. Ububirigi buca bubikorerako mu gutuma batumvikana ku ntahe yo kwikukira. Abari imbere mu mugambwe PDC bari abahungu b'umuganwa Pierre Baranyanka, yari yarakomerwe cyane n'Ababirigi. Hama abahungu biwe Birori na Ntidendereza bagatinya gutakaza ubushobozi bari bafise ku Babirigi. Abo bahungu nyene nibo bahavuye bagiriza urupfu rw'umuganwa Rwagasore. Icya kane, mu bagiye i New York mu biganiro vya nyuma vyo gusaba intahe yo kwikukira mu muryango ONU, Rwagasore ntiyarimwo. Hagiye abandi bari mu nzego z'umugambwe w'Ipona. Tadesi y'uyu munsi yahavuye aba umukuru w'inama nshingamateka, André Muhigwa yahavuye aba umushikiranganje wa mbere, Terence Sanze ico gihe yari umunyeshuri wo kuri Brooklyn College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi ni nka Pierre Ngunzu yahavuye aba umushikiranganje w'indero na Pierre Ngendandumwe muziko yabaye umushikiranganje wa mbere. Icya gatanu, Rwagasore yabona ko kwikukira nyako guca mu kwikukira mu vy'ubutunzi. Nico gituma yashize imbere cyane uguteza imbere amakoperative. Kubera ko ibijanye n'ubutunzi n'urudandazwa vyari mu minwe y'abanyamahanga, icambere Rwagasore yakoze inyuma yo kugaruka ava mu Bubirigi, yashinze ihuriro ry'amakoperative, Coopérative des commerçants du Burundi, CCB. Aca bifatanya no kurongora urunani Coopérative des consommateurs et commerçants du Rwanda Urundi. Rwagasore yahurije hamwe Abaswahili n'abandi Barundi muri ayo makoperative kugira bafashanye gutera imbere. Ababirigi baciye batangura kubona ayo makoperative nk'amahuriro y'abagwanya ubukoroni, baca batangura kuburabuza ibikorwa vyayo. Hari ico wumvise utaruzi, kitubwira muri commentaire.
dutandukire inkuru ngufi nazo. Umukuru w'igihugu ca Chad Mahamat Idriss Déby Itno yitavye ibirori vyo kwibuka intahe yo kwikukira vyabereye i Gitega, umugwa mukuru wa politiki w'Uburundi. Uwo mutegetsi ari mu Burundi kuva ku munsi w'ejo. Itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene, Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagize urugendo rw'akazi rwamushikanye mu gihugu ca Chad, aho yari yitabiriye ubutumire bw'ibirori vyo kwimika Perezida Mahamat Idriss Déby Itno. Yari aherutse gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyene. Muri ivyo birori, Perezida Ndayishimiye yarahawe umwanya arakeza mugenzi we wa Chad, baraheza baraganira no mu monano wabaye inyuma y'ibirori. Turangize twifuriza umunsi mukuru mwiza Barundi n'inshuti z'Uburundi. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.